hanyuma mwavuze ibijanye n'abantu bubatse igihugu caciye kureba umuntu wese arondera mbere nonyaga igihugu gute rero nko kubona abantu uvuze uti wowe uzokubaka akazabona imbere yiwe hari metero nka 5 zijejwe ko zizokora ibikorwa by'igihugu cyose agaca ngo ntawundereka ibyo rero byarabaye cyane kubera igihugu cyari cy'abahutu n'abatutsi n'abatwa harabuze umurundi arerekera uburundi umwe wese rero yararaba bakugize nk'indongozi uti none ko ata murundi mbona aretse iki gihugu reka dacibe nico tubasaba abarundi bose kwa abarundi tukirerekere rero n'indongozi n'abandi bose baradukoreye ikibi hariho n'abantu nk'ubuyanyagitongo agaca yiruka kurondera titre de propriété ngo ndafise titre bariho rero ntagira uva ngo afise impapuro araziza araturabe neza ingene bazimuha kuko turaba intuzi karata yerekana ingene abantu bubatse biranditse none uwo muntu vyagenze gute agaca yiruka kubera iki umugenzi wiwe yari ndongoza akora muri ivyo turafise amatongo yibwe bagaca baha amatitre ukafata inzu ugaca wiruka ko ari umugenzi wanje abikora reka ca amatitre ugaca uvuga ngo urafise titre uwo yarivye nawe warivye mwace mubaza muti none izo ndongozi bizohererana nagana babwira ikintu kimwe uburongozi bw'igihugu buri ngaha kugira ngo butunganirize abene gihugu abo bantu nibabizane hanyuma turondere indongozi yabisinye bari hano kuko ntituzokorera ko igihugu kirihira ibigaba inkozi z'ikibi nico tubana babwiye ni jewe sinumva ingene igihugu kije imbere y'intahe hariho uwamenje igihugu indongozi yagiye kamenje karenganya umuntu uwo muntu agahomba igihugu kizomutunganiriza uwo muntu ko zikizozana ya ndongozi murihe niwe wononye rero nabo bantu batanga amatongo y'ubusuma tuzobafata barihe babiriho uwo muntu kuko babigira babona kuko bivye igihugu cari camurungitse kuba ari we atunganye ivy'igihugu acaravyo atereza guhanwa ubu rero umuntu wese azorenganywa ntazatinye ntazavuga bihanganye nashengeze hanyuma tweze turabe ingene vyanga nyene cyubahiro mudukundiye kuri ico kibazo nyene yabaje ati inyubako zimwe imashini zibomora zigeze ko zica zihesha ubwo nta mwana n'ikino nagira mbaze urongo igisagara ca Bujumbura ivyo nivyo nibace berekana iyo inzu basimvye nibace bayitwereka duce tugejeje ngera ndayibomorera ndabe rero uwo muntu uwo yigira igihanganye ndamurabe nagenda babwire ngaha mu Burundi igihanganye dufise nomwe gusa n'Imana kumbure si mu gisagara n'Imana yo nyira igihanganye nyinshwayiro kumbure si mu gisagara honyine hari n'ibindi bibanza usanga nk'inyubako zimwe usanga zitubahiriza ziya metero ariko usanga zitabomora nanje nico mvuze rero aho umuntu wese azi ko yanyaze igihugu niyerekane bazerekane hanyuma bazoheza bambwire neza uwo muntu ingene vyifashe none ko igihanganye n'Imana gusa najewe niko chini ya sheria none jendeza amategeko none nimuzi ko umukuru w'igihugu nivyo je nabajeje abo ba fonctionnaire bazi yuko bo ngo nibihangange ngo jewe ngo ndi umuyobozi mukuru ngo w'iki gisata ngo ndakomeye ngo ncumuye ngo abarundi nibo bazohanwa ngo ncumuye abarundi nibo bahanwa umukuru w'igihugu we kwahanwa biranditse bwizwa nshingiro yuko umukuru w'igihugu ahanwa bakavuga n'ivyo abayakoze iyo yamenje none umukuru w'igihugu yohanwa abo bandi badahanwa ni bande muraca munyereka nanje turabe ingene badahanwa ivyo rero ngirango vyoca bija hamwe na bamwe bavanga ibintu imanza naganda babwire usangwa vyarananiranye ngira mve hasi niyo ababejefu yarananiranye reka nigire naje bananira ncevuga nti hariho abananiye igihugu kandi amwe abahanuzi banje ahantu hose bavuze ko abantu bananiranye mu vy'ukuri ubonye mu vyandike jewe nzoca nigirira bazabona nicayeho ntimva habiheze nta yindi nzira ko vyarananiranye abantu bose muvuga muti kubera ibihangange vyarananiranye ntimunzanira urubanza rugifise isaganirizo rugifise iyungururizo
ubwo muzi ko gwaheze unyene shaka mugwandikisha sinirwe ndishura izindi nyisho nzoca nigira jewe nyene iyo asirase bikora burya hoze itegeko ryo kuyihagarika ati nawe kuva bikora tuguhagaritse imyaka 5 yonyoherwa none ninde ari hejuru y'amategeko muri iki gihugu abo bose ni mu vyandiki nzokwigira hanyuma nanje nsindwe nzobaserukira uko nivyo njeje nzobaserukira mbere n'umufisi ikindi kibazo avuga cy'ibihanganye ntirirwa aragira ngo iki ntuzeye ariho umuvugizi nandenza ko Claude hajya camugenda mu vyandikisho uti jewe mfise ingorane n'iki gihanganye ntimuzane izigifise ingururizo ntimuzizane kugira ngo duheze turabe ibihanganye nzoyivugira habona kuko nabo bamenjera habona nta kibaba je nzobakingira ntibikunda